mutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini, wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini amatwirire umuzungu. Mana mushobora byose nitugirire ikigongwe maze niyamara kuducyorora akabi kose twakoze idushikirije ubuzima bw'amahoro. Naichubahiro Mana mushobora byose wewe nyanurukundo n'ikigongwe tukaba twaje gukananga mu myaka zawe none nazwe imyaka n'imyaka. Nyakubahwa Patiri Mukuru w'iparuwase nziza ya Rwarangabo n'abo musangiye ubutumwa bwo gusanasana imitima yacu ngaha muri paruwase
iteka mwese mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye bavukanye na Kristo bo muri paruwase nziza ya Rwarangabo umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugire Kristo tugire Kristo Imana se umukama wacu Yesu Kristo ni heza cyane. Bisa akanyamuneza nanje ko kuba ngaha kugira ngo dusangire inkuru nziza dusangire ibisabisho none rero nagira mbanza nshimire Imana yoyo yadushikanye ngaha amahoro tukaba turi kumwe kandi twese turi mu kanyamuneza. Iyo Mana nagomba sabe tuyikomera amashyi mu kuyishimira. Yabashimire kandi mwebwe bavukanye bo ngaha muri paruwase duhereye kuri patiri mukuru nabo bafashanya gushikiriza ijambo ry'Imana na mwebwe nyene ku rukundo n'igishika mwatwakiranye muri iyi paruwase yanyu nziza. Ndabashimiye cyane, twari tumaze iminsi itari mike tutabonanye, nicyo gituma ko tukiri mu ntango y'umwaka nagomba nsubire ndabifurize umwaka mwiza mwese. Nyakubahwa patiri mukuru, twanezereje cyane no kuba muri paruwase, tunezerwa nuko twasanze abenegihugu bose basa neza mu maso kandi bameze neza banezerewe, byerekana yuko Imana iguma iduhezagira uko bukeye uko bwije, na cyane cyane ko nagenda abona aho nca umwimbu uriko uribonekeza aho mwanikiye, byerekana yuko icyo twasavye Imana yakiduhaye, akavura keza n'akazuba. Iyo Mana rero tuyikomera amashyi. Nanezereje kandi no kubona yuko wamuzimiza ya dayimoni idutera ubunebwe itubuza gukora ubu iri kwiratuvamo, kuko umuntu aravye hirya no hino arabona yuko ivyatsi bitaribwa biriko biragabanuka. Iyo bigabanutse naho no mwizero yuko tuba turiko turaronka ivyo dufungura. None rero ibyo byanezereje kandi ngoma ndabatera intege nabo babakiri binebwe n'abagifashwe n'iyo shetani y'ubunebwe ko yobavamo kugira ngo twese dufungure ivyo twakoreye, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira riti ugasiba gukora no kurya nturye. None rero twame tubifise ku muzirikanyi, kuko iyo usibye gukora nta kindi iyo shetani yaguteye ubunebwe kukwengeramo atari ukuja kurya ibyo utabiri yakuya, navyo bikaba ari ubusuma imbere y'Imana. Rero ni igicumuro gikomeye cyane. Ngaha iwanyu nari ndahamaze iminsi kuko nahashitse ku munsi wa gatatu, na cyane cyane yuko ngaha cyane cyane muri komine ya Mwumba musanzwe muri mu kigandaro, kuko nyogokuru wacu yashengeye. Naje rero nari naje kugira ngo twifatanye muri ico kigandaro. Rero ico gituma nuno munsi toguma twibuka munyokuru wacu kugira ngo tumusabire Imana imwakire, naho tuzi neza yuko Imana yamwakiriye kuko turavye urukundo yari afise mu bantu, akanyamuneza yari afise, koko nitwokekeranya ko ari hagufi y'Imana. Tubandanye rero tumusabire. Naye namwe ico nobasaba nuko mwobandanya murema, kandi tuzi neza yuko iyi si Imana yaduhaye dutegereza kuyibungabunga tukayiteza imbere kugira turonke ibyo dufungura bituma tutaguma muri ya myidodombo ya misi yose, kuko Imana ntiyemera umuntu yidodomba, sivyo none?
Imana ishobora gukunda uwidodomba. Uwidodomba biba vyerekana ko yahevye Imana ntabazi ko bari kumwe, aba yavyibagiye. None rero muze murasubiza amaso inyuma muraba ivyo Imana yadukoreye kugira ngo mubone neza yuko iyakoze vya bindi ataho yagiye kandi izoguma itwongera imbere tugaca tubona ko ari heza. Muga mutibutse iyo muva ntimuzomenya ko aho mugeze ari heza ngo mumenye yuko niyo tuja ari heza cane. Twese rero tugende turaba ca gihugu turiko turategura igihugu giteye imbere. Twaravuze twese ko mu mwaka wa 2040 ata Murundi ndabivuge neza ata Murundi azoba yikomba. Umurundi azoba yifise. None wewe iwawe mu muryango ubona mu myaka nk'itanu uzoba utidodomba kukenye. Tangura rero ukore guhera uwo munsi mu muryango wawe. Umwe ni yakora ubundi agakora ubundi agakora. Mu myaka atari myinshi muzosanga igihugu cyacu cyamaze gutera imbere. Natwe dusigaye twicara mu bindi bihugu tubona yuko turi abantu b'abagabo. Hamwe babonye Umurundi bavuga bati urya ni wa Murundi cya gihugu cyifashe cya gihugu kidasenga. None rero ndabakengurukiye cyane kubona mwamaye akanya nako Patiri mukuru. None Imana igume mwese ibagumije kw'ikiganza cyayo. Murakoze cyane.